turabaramukije abariko baramudukurikirana bakunze b'Imurative aho muherereye hose twe ni fresh murabizi ntabwo twiga tubatenguha mu gihe nk'iki iyo vacancy yageze ndushobora kureka abanyempano ngo nabo bicare canke baje mu buruhuko impano zabo zibagiranwe oya namba. Today rero murabona ko nabazaniye umuzungu ni OG 4G ni Audry the King Rapper. Oh Audry, bon kwanza si reka tutangure kubatakuzi tangure kwanza banzura musi abakunzi b'Imurative hambe bishobotse utwidondore banzura musi kwanza kwaradukurikira ya ndabaramukije mwese ariko badukurikira kuri Ikimamala TV. Uyu ni Audry 4G mwana wanyu menyereye. Kubatakuzi kuba bafise ibyo batazi urashobora kubacishiriza ukababwira Audry ninde banamenye kwanza impamvu turi kumwe ngaha impano yiwe ni yihe nimba ari nka kapera kwanza banzu bahagure kwanza ya Audry n'umuntu Audry sanze nkora umuziki abatari bake baranze canke turazinanye so yarasabye akapera gatoya Now we are she's my only love tefare kugukunda no kuguha malo baje kukusuzuruko nkunda oya kwanje rukundo jenzo kumatako ikiyakira kire ninyeketa nashaka kwerekana ubwo bwiza teriraye boom akataraza kari inyuma kandi karahinda ntabwo bisanzwe iyi ndirimbo uducishije kuri nshasha canke ni iyo wakoze ndirimbo isanzwe irahari bayita gute bayitwa Derira abayikeneye buyisangahe kuri YouTube Audry 4G wayikoranye nande turi kumwe na Franklin mu muziki Audry amaze gukora ibiki n'ibiki umuziki ndafise clip imwe ndafise na audio zigiye kuri 3 clip audio 3 zose hamwe zikaba zine canke clip muri zo 3 irimwo Audry ni muntu ki kwanza ni umunyeshuri akongera akaba umu artiste ndiko ndabwira abantu batari bakuzi so je mvuka mu muryango w'abana batanu ndi umwana wa kane ari iryo zina 4G maze kubivuga kenshi byavuye kwa benshi baribaza ko ari ibintu by'ama connection ibikino 4G rafite icyo risigura ndafise abavyeyi bose Ibana kugastire kaba kameze neza kwisaha ku karate nyine ibintu byose babigezweho Audry ateye agastire nyine ka bien abayambariye nkangahe cyo yego ni makeye burika abastari benshi bakunda guca bavuga ngo urumva ngo twamarenga amadolari ngo amamiliyoni yene kuduhereni nk'utwihumbi nk'ijana wewe kuri kucuvuga ko ari make birashika umuntu wese arafise kamere yiwe comportement yiwe ari umuntu usanga twamati babona kenshi sino kwikanda bavuga amazina usanga aho bariko bavuga twambarira amaheranga nuko oro sefosi nabyo mugabo je singomwa niyemere ngo nambarira amaheranga nuko uko ngana kose nje ndayazi tu ariko ubujambo je mutumwe twumva hanze bavuga ko bugiye n'agafaranga ngo kana kwitaba buryo bukene ngo ntabwo bakuvuga ko oya sikuvuga uko nta munyeshuri aronka amafaranga me gusa nyene uko ndi nyene ndabishimira Imana birankwiye kubgawe umuziki uhaye ikibanza kingana gute ubifatanya gute n'amashure byose ukabona ko bipasa so kintu cyose ndagiye umwanya wacu nkakora umwanya wacu ko nk'ubu tuba turi muri vacances ifo ko nkora umuziki ko n'abakunzi banje benshi abankumbuye abanyeshuri batwigana baravuga turawukumbuye turakeneye kumva ikintu gishasha so mugabo ikintu kijanye n'umuziki n'ishuri ndabikora kandi byose bikagenda neza iyi ndirimbo uheruka Derira wayikoze ryari yasohotse ryari nayikoze mukiri heze ubu turagiye muri ndici abakunzi bakwitege kwiye ndafise indirimbo irahari kwere irahari bayitege kandi zabimeze neza cyane audio video gute byose ibijanye n'ibiteramo Audry ibona gute ngaha mu muji ibiteramo ni sawa me gusa ni kubera kwa kuntu usanga hari karakora abantu mengo usanga ari kimenyane mu bisanzwe so mugabo ibiteramo ndibaza amaherezo nzira promotion keshi uzosanga abajournaliste benshi bama TV online wiki canke bo ku radio wowe ikintu gihari akora amafaranga umva umusabye promotion ntiyumva ko ufise impano we yumva ko ufise amafaranga ore cyo kintu sico
twari dukwiye kumva yuko umuziki ari uw'iwacu uriko guteza impano yacu imbere uburundi ko ari umwana ashaka guteza imbere uburundi mbega ugasanga arabizi talent arayifise bakaca bashaka yuko haba iki bashaka yuko arinda gupeha amahera n'umuziki yawukoze ku mafaranga kandi ukaca usanga yagize nyine uko ashoboye kose mbega ukaca usanga umuntu ariko aramwaka amahera amapromosiyo si ikirenga kweri. Hariho nk'abantu wowe uzi umaze kwitura kugira mukorane nk'ibigano canke bakore promosiyo ivyo bikaba? Bariho ni benshi mbega gusa siko wanda bavuga mbega gusa ndio bamaze isi bavuga ujya afata ku mavuta yarabivuze yuko aha mu Burundi bavuze umuziki nyarwanda kurusha w'indundi bora muga ntiwakwiye kuba byo kuko turi mu Burundi ariko bijya yavuze nivyo cyane gose nakaye kajambo wobwira aba promoter canke abanyamakuru keje baba ari ku maradiyo icambere aba DJs je bazane bo ahanini abanyamakuru bo ku maradiyo aba DJs nibaza ko ari bo bantu ubwo butumwa bushira cyane kubera ko hano muri industry ko turakora dukorana inguvu gana turabantu tugera me gusuka usanga ko kwima promotion bariko baranga kugiganiro indirimbo yabatse kwivuza ugaheruka indirimbo ayitora ati ndayitoye ndayivuza ukazokumviza radio ashina amezi 5 agahera atangoma ya urumva birashika man ngo ugasanga umuntu utazi maybe face yamavuga yuko umuntu utanazi ugasanga ko uravuza indirimbo yiwe ntaho muhuriye naho mugabo jewe ndi murundi mwene wanyu tuzohuriye hariya mu kabazo kanaka ndagufashe ibintu cange ndanagutere big up turi mu site me gususha usanga ko kuvuza umuziki wanje bijya kwandika umuziki biraruhisha bijya nta muziki biraruhisha ko ifo yuko ama promotion kirenga vraiment kugawe ubona aho kogwa iki kugira ngo izi mpano zose zishikirwe imyodogo ihere wowe uri nk'umu promoter gukora ikintu cyambere cyoba basi ni impanuro ko impanuro ubu turashaye ko turakora hariho ama TV online cash ahari kugira ateze imbere umuziki ndundi ateze imbere n'ibindi bintu abantu bafise amatala batera imbere me gusubuza usanga ko yakoresha ibintu atari ivyo ngo bafasha abantu ngo mageto ngibiki nibiki ugasanga ni ibintu ngo abantu ngo bamukubise ngo mu journalist sefo sivyo mugabo ugasanga ati ujya mu ntungo ngarahatswe ngo bari bamukubitiye hana ugasanga ni ibintu bitafise akamaro abantu ariko ataka umwanya me gusa ari impano yacu indirimbo ujya aba artiste mu Burundi tuba dukwiye guhabwa ikibanza kinini kuko umwanya munini uzosanga deje abantu benshi ariko tubateramisha ibintu nk'ivyo Audry umuziki awubona igute muri kazoza umuziki bikimeze uko simba naho uzoja mu Burundi umuziki wo mu Burundi uzoguma uri hasi n'ivyagumuko nitwumva yuko kuba uri mu journaliste uvuga ati je ngiye kurondera ngo abantu ngo abaki biki nibiki ngo abantu mu mageti biki ngo baramukubise ngo biki aho sinumva bidafise akamaro sinumva muziki wacu hano uzogera me gusa nibaja kukivi bakarondera abana afise impano kuko ni beshi babura promo ubwo usanga afise impano iri hejuru mugo gasanga arabuze promo kubera iki kwaba promoter byane byo kugara canke nubwo mwegere kumanga ati amahera ngo bisaba ngo uzana amahera no kugira 4G abe satisfait bon ivyo akeneye bibe byakozwe hoba habaye yo bayakorewe iki cyambere nubwo atubajewe twumve yuko nk'aba journaliste ku maradiyo tukwiye kwasha indirimbo zacu bakazakira kuko niwa davuze ya Diamond je no musi ndigora ndafashe busy canke ndafashe taxi ndagiye ku radio mugati njanye indirimbo ndayijaniye je ubwanje mugabo ejo tuzosanga kuravuze yande ya Diamond tuzosanga kuravuze yande iyo umunyarwanda kanaka hariyo yakuzanira yigeza kuzanira wamenye ugasanga ngo dufatira umujournaliste turavugana ugaca no kuri link yanje ukanka kuyiraba mu bisanzwe twe indirimbo ziyazo hanze ntumenya aho mwazikuye mego usanga nk'iyo Murundi yakuzaniye urase no kuyivuza we yayikuzaniye mugindi ugasanga ko ayitereshaje wirondera handi hirya no hino kugira uyivuze ivyo bise numva mu bisanzwe ntivyari bikwiye kumera uko rero nabo mu bisanzwe bari kuza baraba abana bafise impano indirimbo bakazikurira ku macano yabo batayenze kuzigira gute batayenze kuzibazanira canke ngo biragoye ndimuziki twizere ko ubasa umunsi mwingira bizoteba bagafata inzira kumbure niyo atubari kuri wowe canke kundi ejo buzosha tuvyizere reka tubirindire
mu buzima busanzwe Foji iyo yambaye neza aba yambaye gute? jewe mu bisanzwe sinovuga ngo mba nambaye gutya kwambara ni kwambara tu. Yego bwagasire ko sunyugirako. Kwambara ni kwambara si kuvuga ngo umuntu ngo kwambara ego kuberwa ni vyiza mugabo burya gikuru cyo kwambara si kuvuga ngo ni kuberwa mbere ushima. Hari abantu kandi bambaye neza tuvuga. Birabaho byose ugasanga umuntu yambaye ibintu bizimvye mu ugasanga nibirasanzwe. Nibirasanzwe. Iyo umunsi wawe wagenze neza haba habaye agene vuga ati vraiment today nagize relation nyene nemeze bien. Uwo munsi uwo mwanya uwo munsi dufate ni wa munsi nzogera nk'aya masaha nibuke ko nasenze mu gitondo. Nk'ubu nasenze mu gitondo nk'ubu sande ntasenze numva ko numva meze sha numanya ko ari fu. Usenga mu bakiga eglise yawe ni jewe uri mukizo? Je ni mu katolika. Ukunda gusenga kuri urwo rugero? Je ndakunda gusenga kweli. Iyo wariye neza wari iki? Nariye neza ubugari. Ukabukoze iki? Cyo cyose tu. Okay, tuko turagana ku musozo akabazo kameze nk'amatsiko abantu bashobora kwibaza ku bantu b'abastar. Relation yawe ni gute ta civile? Bon, watubwiye kuri umunyeshuri uko biri kose nabwo bubaze. Umusheri ibyo bintu biragoye gose. Me gusa nta office kwe kandi urabizi bariko arabikurikirana nta office. Imbo hari prema. Sorry. Gusa mu buzima busanzwe. Ego. Nta muntu aba adakunda. Je narakunze. Gusa kugeza ubu ntibaranyemerera. Urakunze umuntu kugeza batarakemerera? Birashika. Kandi namaze no gukunda barame bakeshi. Sinzi kari amahirwe make cyane. We ntubahebe? Jewe? Oya, je naho turakundana ndamuhera. Nibo bameba bose. Wagize iki? Bavangana? Oya. Aya. Me gusa ndumva nyene ko ndamukunze tu tukakundana. Mbwa mu nyuma nka akajambo kamwe kuri wawe ndukunda mbwa ataremeye. Ndazi arakurikirana kimwe bara TV. Nubu ndacyamukunda kandi nubu ndacyarindiriye. Yarambwiye igihe nzorindira me gusa nubu ndacyarindiriye. Ndarindiriye. Ibindi byose urabiheze urarindira. Akajambo kamwe nomubwira. Ego. Ni as so long I will be waiting. Ewan. By D1. Oya sikuba si D1. Umuririmbyi fana wa mbere mu Burundi. Ni jewe. Ni uriyemera kurugero vuga ati jewe sinararyamye sinashira ngaho. Je ndi fana. Oh.